Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku isheni ya YouTube. Daniel Mugisha, je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyepolitike b'u Burundi muri kahise no muri kuva. Murahawe kazi. Tubasaba gukora subscribe ku ishene Daniel Mugisha. Mukole like, share, partage canke commentaire duterera ivyumviro vyanyu. Uno munsi ku rutonde rw'urukurikirane rw'ibiganiro by'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'abarundi tubashikiriza ivyaranze abanyapolitike babiri babaye ivyegera by'umukuru w'igihugu. Iyo uravye icegera c'umukuru w'igihugu ukibonamwo icubahiro gusa, ariko burya ngo kubicegera c'umukuru w'igihugu ni ikintu gitoroshe. Musi yawe ugira abashikiranganje batakubaha kuko bivuganira na kizigenza, hejuru ukagira abakugaba mutama muhuza ivyiyumviro naho mwoba muva mu mugambwe umwe. Kuguma muri abo mabanga usanga ari ukwikorera umusaraba, kwiyavamwo nako ugasanga ni nko kwiyahura. Kuba ico kibanza gishizweho ubwa mbere mu 1998 hari ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu bimaze gutanga imihoho bivuye ku kutabona kumwe ivy'igihugu n'abagitwara. None ivyo vyegera bibiri byashoboye kubahuka bigatanga imihoho ni bande batwaye igani? Abo bantu ni Alice Nzomukunda yabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kuva ku 29 Myandagaro 2005, yavuye muri ayo mabanga atanze imihoho kuwa 5 Nyakanga 2006 aho yiyamirije uguhonyora agateka ka muntu n'ubunyonyezi vyaranga ubutegetsi bw'ico gihe. Yongera ariyamiriza Honorable Hussein Yajabu yatwara CNDD-FDD ico gihe. Uwundi ni ukiri yabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri ca Prezida Nkurunziza kuva muri Myandagaro 2010 gushika muri Ruheshi 2015. Kuwa 17 Ruheshi 2015 ukiri yagiye mu Bubiligi nk'ugiye kwivuza, haciye indwi yandikiye ikete Prezida Nkurunziza ryasigura igituma adashikiye ikiringo ca gatatu. Yari amajambo akomeye cyane ku buryo bitashoboka ko yosubira gutaha. Ntiyanditsemwo ijambo gutanga imihoho, ariko yerekana neza ko atakiri kumwe n'umukuru w'igihugu. Alice Nzomukunda ninde? Alice Nzomukunda yavukiye mu gisagara ca Bujumbura kwa 12 ndamukiza 1966. Ari mu banywanyi y'umugambi CNDD-FDD kuva ukiri ku rugamba. Inyuma y'amatora y'2005 Alice Nzomukunda yemejwe mu mabanga y'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ajejwe ivy'ubutunzi n'imibano. Mu kiringo Alice Nzomukunda yari cegera c'umukuru w'igihugu, ubutegetsi bwasa n'ubwari mu minwe y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD kurusha uko bwari mu minwe y'umukuru w'igihugu. Alice Nzomukunda azwi nk'umukenyezi atatinya guhangana n'umukuru w'umugambwe w'ico gihe. Ico kiringo c'umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD naho ari kigufi cayebayemwo ibibazo byinshi bijanye no guhonyora agateka ka muntu no kunyonora itunga ry'igihugu. Uburorero bukeyi ni nk'idandazwa mu manyanga n'igipfungu ry'indege Falcon 50 yarera umukuru w'igihugu, yitwa nabi ry'abanywanyi ba FNL Muyinga batawe mu Ruvubu, itegwa ry'amagerenade mu bare mu Ngagara, irempentanya ry'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ryatumye hafatwa Prezida Domitien Ndayizeye, Alphonse-Marie Kadege yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu n'abandi benshi. Bamwe mu bafashwe bakaba barahohotewe bikomeye mw'iperereza.
Alice Nzomukunda nawe yari cegera c'umukuru w'igihugu yagiye kwisanga nawe yari ku rutonde rw'abategerezwa gufatwa. Imwe mu madosiye yababaje Alice Nzomukunda ni idandaza ry'indege Falcon 50 yarerura umukuru w'igihugu ku mafaranga make cyane bikorwa batabimucishije ko kandi ari we yari ajejwe igisata c'ubutunzi. Mu ntaye yatanze kuri radiyo Isanganiro muri Ntwarante 2010, Alice Nzomukunda yavuze ko ikibazo c'uko Falcon 50 izohava igurishwa yavyumvise mu tuntu n'utundi mu nama shikiranganje. Ico gihe abashikiranganje babwiwe ko ikibazo c'iyo ndege kizokwigwa neza mu nama y'abashikiranganje ariko nticigize kigaruka. Alice Nzomukunda yagize arasaba umushikiranganje w'ikigega ca leta Dieudonné Ngowembona ko yomuzanira ibijanye na dosiye itegura idandazwa rya Falcon 50. Umushikiranganje yaciye azimya telefone maze aza kumuraba mw'ijoro amumenyesha ko indege yamaze kugurishwa kera. Ikindi catangaje Alice Nzomukunda ni ingene isoko ryo kugurisha iyo ndege giswe ko ritari mpuzamakungu ahubwo ari ryo mu gihugu hagati, ariko byose bikandirwa mu Congereza. Cababaje gose Alice Nzomukunda ni ingene indege yahawe watanze amafaranga make no kuvuga miliyoni 3 z'amadolari kandi hariho uwundi yari yatanze miliyoni z'amadolari, miliyoni 5 z'amadolari. Uwo nyene yatanze menshi yari yabwiye Alice Nzomukunda ko Uburundi buhombye cyane kubera iyo ndege yari nziza kandi yari ikomeye cyane. Naho abayigurishije bo bavuga ngo irafise ikibazo. Ico Inyuma Alice Nzomukunda yamenyesheje ni uko irementanya ryiswe ugutembagaza ubutegetsi mu 2006 ryari kinyoma kigamije gusamaza abarundi kugira ntibagume bahoza ntibagume babaza ivya Falcon 50 ahubwo bahagarika umutima n'ikindi kibazo. Kuwa gatanu Nyakanga 2006 icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda yaratanze imihoho icese agira ko aranavuga ijambo risigura impamvu atanze imihoho. Ivyo bintu kataraboneka mu Burundi kandi kwari kurinda kudasanzwe kubahuka guhangara umukuru wa CNDD-FDD w'ico gihe. Kubona vyakozwe ubwa mbere n'umukenyezi byo byarumije abatari bake. Ubuzima bwa Alice Nzomukunda bwarashobora kubangamirwa, ari nayo mpamvu yaciye ahungira mu Bubiligi naho ubuhungiro bwamaze akanya gato. Inyuma y'ikugwa rya Hussein Rajab mu burongozi bwa CNDD-FDD, Alice Nzomukunda yaragarutse mu gihugu mu 2007 acatogwa kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muri ndamukiza uwo mwaka. No muri ayo mabanga ntiyatevye. Muri Nzero 2008 Alice Nzomukunda yarirukanywe muri CNDD-FDD mu ikoraniro ry'umugambi ryabereye i Muyinga, mu nyuma acara kugwa amabanga y'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Aho nyene mu ntango z'2008 Alice Nzomukunda yarashinze umugambi wiwe Alliance Démocratique pour le Renouveau ADR imvuga kuri. Mu matora y'2010 Alice Nzomukunda yari kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ntiyabaye ikibikora aho imigambi igize ADC ikibiri ibiriye mu matora. Mu 2015 Alice Nzomukunda yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mu nyuma araba no mu ndongozi za Senarede Giriteka. Mu 2017 Alice Nzomukunda yarirukanywe muri urwo runani amezi make imbere y'uko ahunguka. Mu 2018 yaraginywe na Prezida Nkurunziza kuba icegera c'umukuru w'inama y'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha abarundi, Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation. Mu matora y'2020 umugambwe ADR wahamagariye gutora Evariste Ndayishimiye. Alice Nzomukunda ni umukenyezi adatinya kuvuga ico yiyumvira. Yahagurukiye ikintu aragikora n'inguvu ziwe zose. Ni umukenyezi
yagwanyijwe cyane, yambitswe ibara bidasanzwe cyane cyane mu kurondera kumucafuza no kumwambura iteka bakoresheje ubuzima bwiwe bwite vie privé. Ni ikintu cerekanye ko bitoroshe kuba umunyapolitike ugafata inzira yawe iyo uri umukenyezi. Muri kino gihe Alice Nzomukunda asa n'uwatekereje naca kivuga ku mabi akorerwa abarundi nk'ibi byo kunyuruza abantu, ubwicanyi n'ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu, ariko azokwama yibukwa nk'umukenyezi wa mbere yubahutse gutanga imihoho ari mu mabanga yo hejuru kubera atemera amabi yariko arakorerwa n'ubutegetsi. Gervais Rufikiri we ninde? Gervais Rufikiri yavutse kuwa 12 ndamukiza 1965 muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Dr Ingenieur Gervais Rufikiri ni umwe mu ncabwenge z'abarundi, yize amashuri ahanitse ya kaminuza, afise impamyabushobozi ya doctorat en sciences d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale. Yaronse mu mwaka w'ibihumbi 2000 muri Université Catholique de Louvain mu Bubirigi. N'ubu arabandanya ubushakashatsi mu bisata bitandukanye. Gervais Rufikiri ni umunywanyi wa CNDD-FDD kuva ukiri mu rugamba, akaba yaranayiserukiye mu Bubirigi n'ibihugu bibwegereye. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2005, Gervais Rufikiri yatowe mu Amateka, anaba umukuru w'inama Amateka gushika mu 2010. Mu gihe mu nama Amateka hamye imyereka muri ico kiringo, mbere n'abayitwara bagahindagurika, mu nama Amateka ho habaye ubudasa, hagumye agahengwe, haguma imvugo yiyubashe, wamengo na gace kadafatanye n'akajagari kaboneka mu zindi nzego. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010, Gervais Rufikiri yagenywe kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Muri ayo mabanga naho nyene Gervais Rufikiri yagumye ari umuntu atandukanye cyane n'abandi bategetsi b'intwaro ya CNDD-FDD. Niwe mutegetsi yavuga ibyo kurwanya ibiturire bimwe biboneka. Abarundi benshi bamwibuka aho yita abategetsi b'abasuma amasiha. Aho bamwe mu butegetsi byashika bagahuruduka bakoresha imbuko zitabereye, nta jambo ribi Gervais Rufikiri yasize muri iyo myaka yose yabaye mu mabanga yo hejuru. Muri Gitugutu 2012 mu nama y'abafasha b'u Burundi Geneve mu Swiss, Gervais Rufikiri yarashoboye kubumvisha ko boguma bafasha u Burundi naho hariko haravugwa ibyaha bikomeye nka safisha n'ibindi. Ico gihe u Burundi bwemerewe amahera asumba kurayo bwari bwasabye. Twabikesheje ubwitonzi bwa Gervais Rufikiri. Imbere yo kuja Geneve, Gervais Rufikiri yabanje guhamagara abatwara amashirahamwe ya société civile, arasigura neza ibibazo bihari, aranabasaba ko bageze i Geneve bofasha, kandi niko byagenze. Gervais Rufikiri ntiyari yorohewe mu mabanga yiwe. Inshuro nyinshi byaravuzwe ingene ibihangange by'abagenerali byagerageje kumutera ubwoba. Rimwe na rimwe twaranamenye imigambi yari itombereye kumugandagura mu nama z'inararibonye za CNDD-FDD Conseil des Sages. Gervais Rufikiri be n'abagenzi we Piyoni navyo hanyuma Augustin Sanze, Jeremy Kwendakumana n'umuhuza Mohamed Rukara bareretse Prezida Nkurunziza muri ntwara n'ibihumbi 2015 ko ikiringo ca gatatu cari kigiye gukwega amagorwa ku gihugu. Baraheza bamuhanura ko yoreka akitoza uwundi munywanyi wa CNDD-FDD. Guhera ubwo Gervais Rufikiri na bagenzi we bafashwe nk'abansi b'igihugu. Nabo batakuwe mu mabanga yabo naco bari bakibazwa n'umukuru w'igihugu mu ikoraniro kaminuza ryo muri ndamukiza 2015, 2015 ikoraniro
ryemeje Nkurunziza nk'umukandida wa CNDD-FDD, Prezida Nkurunziza yarakeje abahoze i Buraya kwinywera za champagne mu gihe abandi bari bagorewe mu mashamba ku rugamba. Abari ngaho bose baciye bahindukira kuraba vy'ukiri, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu be na bagenzi we Piyo ntavyo, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka. Iyo nayo ikaba ari imvugo yari igamije kubamara amazi. Kuwa 17 Ruheshi 2015 vy'ukiri yarashoboye gusohoka igihugu avuga ko agiye kwivuza mu Bubiligi. Amaze gusohoka, abakurikirana ivy'u Burundi bose baratahuye kwahe vy'amabanga. Amaze gushika mu Bubiligi, vy'ukiri ntiyatevye kumenyesha aciye kuri France 24 ko atagishoboye kubandanya akorana na Petero Nkurunziza, aravye amagorwa yariko arakwegera igihugu mu guhonyora ibwirizwa shingiro. Kuwa 24 Ruheshi 2015 vy'ukiri yandikiye ikete Prezida Nkurunziza ryerekana ingene ariko arica igihugu aciye mu kiringo ca gatatu. Iryo kete rashobora kuba ari rwandiko rwa mbere rukomeye rwanditswe ku bijanye n'ikiringo ca gatatu. Mu kurangiza ikete ryiwe, vy'ukiri yandikiye Prezida Nkurunziza ati: urakunze kuvuga kenshi ngo mu Burundi hari intumba. Kazoza karashobora kuzogushira ku mutwe w'urutonde rw'uwo mugwi w'abarundi. Umuntu yihweje ingene wanse kumbereza abarundi n'abanyamahanga bagerageje kuguhanura mu rupasoni ngo uvabanure n'umugambi w'ikiringo ca gatatu gihonyora ibwirizwa shingiro. Abumva igifaransa barashobora kubona igopi y'iryo kete. Prezida Nkurunziza ntiyishuye iryo kete kandi ntiyigeze asubiza vy'ukiri gushika ikiringo ca kabiri kirangire. Ariko kuva avugiye kuri France 24 akongera akandika iryo kete, vyarumvikana ko vy'ukiri atanze imihoho atazogaruka. Kuva ico gihe vy'ukiri aracari mu buhungiro, abandanya akora ubushakashatsi mu bigo bitandukanye na za kaminuza, aratumwa ko mu manama mpuzamakungu akanasohora ibyavuye mu vyigwa yakoze. Vy'ukiri n'umuntu akora cane, avuga ijambo yitondeye, ariko wishaka ku kintu aba yumva ko yogwanira. N'umwe mu banyapolitike bake b'abarundi canke banyapolitike bake b'abarundi batagira amadosiye y'ubusuma canke y'amaraso abagira. Mu gusozera, umuntu yokwibaza ico cegera c'umukuru w'igihugu gisigaye kijejwe muri kino gihe ibisata byose vya leta biri mu minwe y'umushikiranganje wa mbere. Prosper Bazombanza yoba ajejwe iki? N'imbere ayo mabanga ntiyari yoroshe, kubera ko ibibazo bikomeye abashikiranganje basanga basimba icegera c'umukuru w'igihugu, bakivuganira n'umukuru w'igihugu canke bagakorana n'umukuru w'umugambi. Mbe yemwe, ubu naho Prosper Bazombanza azovugana iki n'abashikiranganje? Iyi nkuru hari ico yakunguye? Naho ubutaha mu kiganiro gikurikira c'amateka, ibikorwa n'ibyaranze abanyapolitike b'abarundi.